uruhombo rwa mbere nuko kuva batunyaza igihugu cyacu bakaza kukituganzamwo umutima wo gukunda igihugu waragabanutse cyane. Baradutwaye igihugu bakigira icibare cyabo, natwe tuba abakozi babo, bica bituma umwe wese kagatima ko gukunda igihugu gasubira inyuma, kuko biranazwi no mu ijambo ry'Imana. Imana yo nyene niyo yavuze ati nihagera ko mutora umwami muze mutore umwe muri mwebwe, ntimuze mwemere ko umunyamahanga ari wabarongora, kuko mutwawe n'abanyamahanga ubwa mbere bobo babara basuma ntibakunda igihugu. Umunyamahanga ntazi imico n'imigenzo y'abene igihugu kugira ngo ayikingire. Biraboneka uko rero twebwe igihugu cyacu bari bagitwaye. Icya kabiri baraduhombeje ubumwe bwacu. Kare abarundi bari bunze ubumwe bakemera Imana imwe, umwami umwe. Ahantu hose uzosanga atabuhojojo bw'ubwami buhari, uzoca umenya ko ari hanga rimwe. Zimwe mu ngaruka mbi zikomeye z'ubukoroni mu Burundi hariho umugambi wa diviser pour régner, kubiba imbuto mbi y'amacakubiri y'amoko, amadini n'imigambwe kugira abarundi bagire byinshi bibatandukanya gusumvya ivyabahuza. Gutyo umukoroni yoroherwe kubaganza no kubasamaza kugira vyorohe ko asahura ubutunzi kama bw'u Burundi, kuko amoko nk'igikoresho cyo gucanishamwo abarundi n'umukenyuro wazanywe n'ababirigi igihe bariko barakoroniza Burundi. Vyari bigoye ko bashika kwihangiro ryabo mu gihe abarundi bagisenyera ku mugozi umwe bagasangira akabisi n'agahiye. Vyabaye ngombwa rero ko umubirigi arondera ico canishamwo abarundi kandi kikazohoraho igihe kirekire. Ubundi biragoye ko abarundi bokunda igihugu mu gihe badakundana ubwabo hagati yabo. Mu gihe umwami we yari ikimenyetso cuzuye c'ubumwe bw'abarundi n'Uburundi, abakoroni baje bagabanya cane ububasha bwiwe. Umwami asigara ari uwo kwizina gusa, atangingo afata, agendera ku mabwirizwa y'abakoroni. Baba basenyuye inkingi nkuru yo gukunda igihugu. Ibi byose bikagabanya ku rugero rukomeye umutima w'ubumwe bw'abarundi no gukunda igihugu. Yaba abadagi bakoronije Uburundi kuva mu 1896 gushika 1916, hanyuma ababirigi kuva mu 1916 gushika 1962. Nta numwe yari afise intumbero yo guteza imbere Uburundi n'abarundi. Nitwa Tangimana Patrick Rusage Maestro. Aha ni kuri HP Menya, kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Menyesha n'abandi aho bamenya. Abanza n'amoko ahubwo ujyavuga amoko abashaka amacakubiri. Mu Burundi hari ubwoko bumwe. Je nabajije, je nibambwire ubwo bwoko bubaho butagira umwami, butagira ururimi. Ntaho ndabona ubwoko butagira umwami, butagira ururimi. Niwaba uri umuhutu, bo muhutu ndabirya. Bimariye iki mwiterambere ry'u Burundi? Bimarira iki? Niba uri umututsi bimarira iki? None cenja muri urwo rukino oya ica wimvira kwitabira ururirimbo utanaze cyo ruvuga, kuko n'ururirimbo rwazanywe n'umukoroni. None natwe abarundi duce turuja ko tugira ivyitabirizo tutambe tutazi n'uwafoze urwo ruririmbo n'akaraga mutima kago. Abo baza nivyo nabarondera yuko abarundi batagira ubumwe ngo bubake igihugu cyaho. Ubundi ubukoroni ihangiro ryabwo ryari ryo gusenyura ubwigenge no kwishira no kwizana vy'igihugu, gucanishamwe abarundi, kuzimanganya imico n'imigenzo y'abarundi no kurema umurundi atacu ashoboye atarukurera amaboko no kuzera inze. Umurundi yumvira agakora akigenza nk'abakoroni. Ibi byaragize ingaruka mbi z'igihe kirekire zikomeye mbere gushika n'uno munsi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Mu nkundire uno munsi turabire hamwe ingaruka mbi z'ubukoroni mu Burundi, ingaruka mbi zikomeye n'ubu zicibonekeza mu Burundi, dufatiye mu gisata c'intwaro, imibano na politiki.
abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufuni na buhoro. Abarundi bagwanye n'Ubudagi imyaka 7 ndetse harabaye n'abarundi bitangira igihugu, na cyane cyane ngaho turibuka intwari Bihome yavuze ati hako umwami apfa Uburundi bwa bujakaye ni jewe nemeye kubwihebera. Niwe yatumye hacaba ibiganiro kuko byari byabananiye yuko igihugu cy'Uburundi bagifata. Umurundi wese yari ngabo, umurundi wese yari ngabo ikingira igihugu. Nta mugabo n'umwe yarariho atagira icumu n'umuheto. Abarundi bose bari ngabo kandi barigura igihugu. Intwaro ya gikoroni yaje isenyura indinganizo y'intwaro kama ya cami yari mu Burundi. Intwaro yatsimbataza umutima wo gukunda igihugu. Mutigute ubwa mbere intwaro y'igikoroni yaratituye ububasha bw'intwaro y'umwami. Amasezerano y'ikiganda yatewe ku mukono muri Ruheshi mwaka wa 1993. Umwami Mwezi Gisabo yari ku ngoma ico gihe ategekwa no gutanga amande y'inka 127 nk'igihano c'uko yagwanije abakoroni agashaka kubabuza gusambagura Uburundi. Aya masezerano yabaye urupfunguzo rwashize ku musozo ubwigenge no kwishira no kwizana k'ubwami bw'u Burundi biciye mu gufuta umunsi mukuru w'umuganuro, gushira amamisiyoni katolika mu bibanza bikuru by'ubwami mu Bukeye ni Mugera, kwirukana urwego rw'abaganwa n'abanyamabanga b'ibwami bagasubirirwa n'ugwaruka rwaruhejeje amashuri, kwigisha inkuru nziza no kubatiza ku nguvu abaganwa n'abandi bategetsi bari bajejwe amabanga akomeye ibwami, hamwe no gufuta ivyibare by'umwami. Mu gihe umwami we yari ikimenyetso cuzuye c'ubumwe bw'abarundi n'Uburundi, abakoroni baje bagabanya cane ububasha bwiwe. Umwami asigara ari uwo kwizina gusa, atangingo afata, agendera ku mabwirizwa y'abakoroni. Baba basenyuye inkingi nkuru yo gukunda igihugu. Twega mu Burundi dufise umwami, twari dufise umwami kuva imyaka w'abarundi, se bamwita se barundi umwe, ururimi rumwe rw'ikirundi, intara imwe y'abarundi. Hanyuma uravye twabaho nk'umuryango ku buryo ku mwaka abarundi bararungika intumwa zigenda ibwami ku muganuro guhenzagiza imbuto. Abakoroni ntibagarukiye aho kuko baranasenyuye imwe mu migigwa yafasha mu gukomeza umutima wo kwiyumvamwo intwaro y'umwami. Ndavuga nk'ingingo ya Patiri Pio Kanonika yo gufuta umuganuro hari mu 1927. Imbuto zahora zihezagirwa n'umwami, abarundi bakava mu mihingo yose igize Uburundi bagahurira ibwami imuramvya. Ibi byose birafutwa, imbuto zica zitangura guhezagirwa na patiri kuri paruwasi. Kuva ubwo intwaro kavukire yava ku mwami gushika ku mutware wo hasi. Iyi ntwaro yashizwe munsi y'ubutegetsi bw'umukoroni, abarundi bakwa ijambo mu gihugu cabo. Kuva ubwo ntibaba bagisubira kuyoboka no kugambukira intwaro y'umwami, kuko n'ubundi umwami atajambo yaragifise. Bikunyurwa n'ingingo ya kabiri ya politike ya diviser pour régner. Iyi ni politike abakoroni bazanye yo gucanishamo abarundi hisunzwe amoko kugira vyorohe kubayobora no kubakoroniza. Abarundi barakundana, nta murundi yasegerereza kuko niyagize ivyago baca mutabara bakamuterera bakamugemurira. Ubu vy'amahasa baca baza gukeza amahasa kugira ngo umukenyezi yibarutse ntarye urubutiro. Mu Burundi niyo ugize ivyago inkuba igakubita inka zawe baca bagushumbusha. Urukundo rwari ruhari. Abarundi bariko barerekana urukundo rwamye bubaranga guhera kera, aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe bakagira ikibiri. Amoko nk'igikoresho cyo gucanishamo abarundi n'umukenyuro wazanywe n'ababirigi igihe bariko barakoroniza Uburundi. Vyari bigoye ko bashika kwihangiro ryabo mu gihe abarundi bagisenyera ku mugozi umwe bagasangira akabisi n'agahiye. Vyabaye ngombwa rero ko umubirigi arondera ico canishamo abarundi kandi kikazohoraho igihe kirekire.
niko gushiraho ikarata ndangamuntu y'amoko hari mu 1931. Abahora ari abarundi baba bagabuwemwo imice itatu: abatwa, abahutu n'abatutsi. Umutima wo gukunda igihugu wahora uhuza abarundi uba usubiriwe n'umutima w'amacakubiri y'amoko. Abo baza nivyo nabarondera yuko abarundi batagira ubumwe ngo bubake igihugu cyaho. Uzobona abanyepolitike cyane cyane babikunda kubera babona yuko ari byo byotuma baryana, umwe wese agashikira ivyo yipfuza, kandi murazi ko ivyo vyazanywe n'abazungu navyo nyene ntivyazanywe n'abarundi. Abarundi n'abantu babaho mu miryango nka kumwe kwa bene Israel, mugabo muri uwo muryango harimwo imiryango yindi, bose turababona. Iwacu natwe turi bene Burundi. Diviser pour régner, iyi politike y'amoko yagabuyemo kubiri abarundi cyane cyane incabwenge, abadandaza kumwe n'abandi bari bateye imbere ico gihe kuva ibwami gushika mu barundi bato bato. Ubona ko umwero vy'ibukuru ugakwira mu gihugu cose. Ni politike yazanywe n'umukoroni mu ntumbero yo kugwiza ibicanishamwo abarundi gusumvya ibibahuza. Abarundi bari bamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi basenyera ku mugozi umwe, basangira kabisi n'agahiye, basigara barabana y'ingwe badaca n'uwaka, barankana mbere gushika mu kwicana no kwangazanya, bitewe n'uko umukoroni atazanya amoko gusa, ahubwo yazanye n'imigambwe ishingiye ku bwoko. Abarundi baca batangura kujyana batotezanya, bapfa ubutegetsi bw'imigambwe bushingiye ku moko n'intara, ibitari bwigere bibaho mu gihe c'intwaro y'umwami imbere y'ubukoroni. Kare twari dufise uburongozi buvyeyi, umurongozi yari yumvamwe wenyene ko ari umuvyeyi, ariko tumaze gutwarwa n'umunyamahanga imyaka 59 yadutwaye, yari ariko aratuzimiza umutima kugira ngo umutima w'uburongozi kama ku by'Uburundi ku umuvyeyi bizimangane. Murazi namwe yuko iyo muvyeyi ageze amacakubiri mu bana umuryango wose uratatana. None natwe haje uburongozi budusanzaza bugira nkunzi na nyagupfa, bica bituma n'abana batatana. Ingaruka zavyo nuko abene gihugu batasubiye kubaha uburongozi kubera babona yuko umurongozi atari umuvyeyi. Izindi njyane z'amoko zabaye nk'umugera umukoroni yasize ateye mu Barundi, umugera utatevye kwica umutima w'ubuntu wahoze uranga Abarundi gushikaho bacika inyamaswa mu 1972, mu 1988 no kuva mu 1993 gushika mu 2003. Abavukana baramarana atakindi bapfa atari amoko yazanywe n'umukoroni. Ibi vyagiye bititura umutima w'ubumwe bw'Abarundi, gukunda igihugu no kwishimira kwitwa umurundi, kuko wamengo Uburundi ni nka kibare k'umuntu agabanganira abiwe gusa, abatarabiwe bagasigara umengo ni abanyamahanga. Ibi vyose ni migera y'ubukoroni. Musenyeri yarakiri president wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twagoma tubiharura. Induru zavuze. Mugabo sindigera mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira. Sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira. None kubera iki wemeza gwaraguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose? Aserukira wowe cyaserukira abarundi bose. Ibi vyose nivyo biriko birutera ubujuju. Nivyo bituma igihugu kidatera imbere kuko competence umenga twarayihevye duca tuja mu by'ubwoko gusa. Nagira ndababwire ni mwamuri indongozi muzi cari c'Imana, mumenye ko umuntu utegerezwa gukorera abene gihugu bose, ntibisabwa rero kubura umuhutu cyari umututsi. Muri make ivy'umukoroni yazanye byose ariko kabizana agamije gucanishamwo Abarundi, vyatumye n'inyuma y'ubukoroni Abarundi bagumana igihengeri mu mitima cahahoze ubumwe n'umutima wo gukunda no kwitangira igihugu. Iki gihengeri akaba ari co Rwagasore, Ndadaye na Nkurunziza bagerageje kuzuriza, ariko n'ubundi ingaruka mbi z'amabi y'ubukoroni zikaba zigikomeje kuba umutwaro ukomeye ku Barundi isinzi, ku buryo mbere hari n'abatipfuza kwiyambura uyo mutwaro
bitewe no kunyegegwa n'agatima ko gukunda umukoroni gusumbya gukunda bene wabo, ku buryo n'ubu hariho abarundi bakinyegewe n'umutima w'amacakubiri y'amoko. Abarundi bemera kuba bampemuke ndamuke bagafata iya mbere mu kuvuga nabi Uburundi mu makungu, kugeza naho baja gusaba umukoroni ngo afatire ibihano Uburundi. Ibi byose umukoroni yabiteguye kera. Hari abarundi sinzi gushika n'ubu bakigwa mw'uyu mutego watezwe n'umukoroni kuva 1931. Mwari kumwe na Jewe Hatangimana Patrick Rusage Maestro, hari kuri HP Menya. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Turipfurije umunsi mukuru mwiza wo kwikukira ku barundi bose aho bari hose. Tubibutsa kandi ko ukwikukira nyakuri ari kwiyambura imigozi yose y'amacakubiri twaboshwe n'umukoroni, gutyo dukore nk'umuntu umwe tugana ku mbona kazoza, kuko turi kumwe twese atawigize sindabibazwa canke ngo yisigaze inyuma. Niho bizoshoboka ko Uburundi buzoba bwifashe mu 2040 bukazoba buteye imbere mu 2060. Ubwa mbere ndabasabe abarundi mwese dusubire neza dusanasane bwa bumwe bwamye buranga abarundi. Ndanezerewe cyane ko kuri uyu munsi tuwuhimbaje ata muntu agicuruza ubwoko bwiwe, ata numwe agicuruza umugambwe wiwe, atawugicuruza intara. Dukomereza aho rero kugira ngo bikunde yuko dusubira kwisanasana neza, bidusaba ko twikurako umutwaro w'ivyadushikiye kandi turi kumwe twese. Ntidushobora kwiyunga twikoreye umutwaro w'akabi twaciyemwo Uburundi bwaciyemwo. Ubwa mbere rero nitubanze twumve ko hahomvye Uburundi, hahomvye abarundi, tuvyumvuko. Ivyadushikiye rero kugira ngo tuvyikure nukuri kwabaye. Uko kuri gututegerezwa kugushira habona twese tukumva ko abarundi twahomvye, tukerekana neza ivyo vyabaye, hanyuma abo vyakomerekeje tubaremeshe. Mugatugumye duhakana ko bitabaye, abo vyashikiye baca baguma bakomeretse ku mutima kuko baguma babona ko bizosubira. Ariko twese abarundi tugiye hamwe tukabishira habona, tugaheza tukaremesha abo vyakomerekeje, tukifatanya nabo mu mubabaro, tukumva ko abarundi nabo bababaye. Ico gihe tuzoba turiko turabereka yuko bitazosubira, hanyuma abarundi bose bareme. Nimugiraho muba mwubahwe, musangwa amahoro y'Imana na Gahwane. Menya menyesha n'abandi aho bamenya.